Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV Burundi muriko murakurikirana ino mbonesha kure yanyu ikaba ni yacu ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV Burundi. Reka mbanze nshimire abantu mwese mumaze kugira subscribe kuri ino mbonesha kure, abantu mushira muri commentaire inyigisho mukura muri kino kiganiro ngoma ndabashikirize c'inkuru nyigisho. Nshimiye n'abantu musangiza abandi kugira ngo inyigisho zishikire n'abandi kure hashoboka. Ndamaze kubona mu makomantere abantu benshi bagerageza gushikiza ivyumviro vyabo mbese n'inyigisho bakuyemo. Hariho ba Genevieve, hariho ba Nana Alice muri Saudia, hariho ba Mathieu, hariho ba Georgette Nahimana n'abandi benshi, ba Cedric, ba Rahai, ba Delphin n'abandi batandukanye bashikiriza mu makomantere ukuntu baba bakiriye inkuru nyigisho. Ivyo rero tubibonye turagirwa cyane kuko biri muri bimwe bidutera intege zo kubandanya dukora ibintu namwebwe bibahereza inyigisho kandi mukunda. Uno munsi yo naguteguriye inyigisho iryoshe cyane. Ukaba uri umuntu ufise umuryango, ndavuga umugore cyangwa umugabo, abana, ndagusavye ufate agatebe wicare kuko ino nkuru iza kugusigira isomo rikomeye cyane kandi hariho amakosa wahora ukora utosubiye kandi gukora. Iyo nkuru rero ni inkuru yaberenga mu gisagara ca Bujumbura. Umuryango umumama n'umupapa baramaze kuronka umwana w'umuhungu yitwa Nishwe. Rero igihe cyose mama Nishwe yari umuntu akunda kubwira umwana wiwe abeshe. Nk'akarorero, Nishwe yagiye ku ishuri, atashe mama akaca amubwira ati Nishwe uze kubwira papa wawe yuko badugije minervare. Nishwe nawe ni umwana ategeza kumva ivyo mama bamubwiye. Papa amaze gutaha akaca amubwira ati papa urazi rero badugije minervare yahora iri ku bihumbi 100 ubu igiye ku bihumbi 200. Kubera iki? Ni mama yabimubwiye. Papa ati nta kibazo kandi wumva yuko wari umuryango ufise awubakiye like n'umuryango rukristo. Nukuvuga mama wiwe na papa wiwe bari abantu baja gusenga kandi papa wiwe yari umuntu vraiment asenga mukuri. Kese ko umumama nyene yakora utunyanga dutandukanye urumva nyene tuntu two kubesha umwana ati vugu. Rero umupapa aravuga ati ko naheruka badugije ko minervare ubu vyagenze gute bongere kandi kuduza ko ayandi mahera. Ati umwana nambaye kubwiye ko badugije nuko nyene ibintu biguma biduga. Nene uzi ko ibiciro byose vyaduze, daba mu isoko ubu kintu cagura 1000 ubu ni 2000, ikintu cagura 5000 ubu ni 1010. Bisigura ko nyene no mu ndero birashikayo amafaranga akiyongera. Rero umwana namba yabikubwiye ni umwana ntiyobesha kandi azi ko dukeneye ko umwana yigashe. Umugabo ati nta kibazo uratora ahari amafaranga ugende uwishurire umwana. Umwana arabibamwe ariko umunsi umwana amubwiye ati mama ko twavuye gusenga bakavuga ntituze turabesha ariko ukahora umbwira mbeshe papa ibintu vy'amahera kugira ngo uyaronke, ni kubera iki? Mama waramubwiye ati Nyishi wewe uri cyari umwana, wewe ico utegerezwa gusa ni kwiga hama ukaronka amanota meza. Sivyo ga mwana? Nivyo. Uwundi munsi aramuhamagara amubwiye ati Nyishi uze kubwira papa wawe yuko babatumye ibirato bishasha byo gukora sport hamwe n'impuzu nshasha za sport kandi ucuza umbwire ati mama yambwiye yuko ivyo bintu bigugwa ibihumbi 120. Nyishi ati sawa navyumvise. Nyishi abasimbiye kuri papa wiwe, papa bantumye ku ishuri yuko twagura ibirato bishasha kubera bijya birato iyo ndiko ndakora sport birambabaze kandi vyaraheze. Ibirato tuguze vuba. Ati ego mama Nyishi biri gute? Ati none umwana gashaye yabisavye umva none atari uko nyene kandi murabizi ko abapapa ni gake bakunda kwinjira ngo baraba abana bambaye iki. Abana usanga ari akazi k'aba mama kumenya ati hageze ko umwana ahindura impuzu, hageze ko umwana ahindura ibirato. Ivyo kenshi na mama babiraba. Papa Nyishi ati okay, afata amafaranga aramuheza mama Nyishi ati genda ugurira umwana nta kibazo na kimwe. Umunsi umwe rero mama Nyishi arateka, araheza guteka aramugaburira. Nyishi aravuye ku ishuri aca abwira Nyishi uze kubwira papa wawe yuko uyo uriye ibiharage munda ucugwara kandi wigwaze kubera aduha amafaranga atongera amafaranga yo gusuma. Nituze tuguma dukoresha ibintu vyo muri stoke tugure n'ibindi bintu vyiza biryoshe. Nyishi ati yego mama ndabikora. Papa Nyishi agitaha asha Nyishi amubwira ati papa jewe burya numva nagwaye kubera iki? Kubera ibintu vyo gufungura ndiko ndafungura muri no minsi tuguma dufungura ibiharage jewe bituma ngwara mu nda.
papa Nyishu aravuga ati none tubikore gute, ati jewe nshaka yuko twoza turafungura ibindi bintu, wozuramwo mama amahera akagura ibindi bintu, agateka ibindi bintu, tugafungura ibindi bintu. Papa Nyishu aravuga ati none gashaka ko bije itongerekana, ko amahera yinjira ukwezi atiyongera, nagira mwagerageza kwakira ivyo muba mwaronse. Rero papa Nyishu aravuga ati nta kundi kangerageze ngo ku muryango wanje, ivyo ndondera vyose ndonderera umuryango wanje, kandi umuryango wanje ni mama Nyishu na Nyishu niwo muryango wa hafi wa mbere wiwanje. Papa Nyishu yongereza ko ku mahera yo gusuma ashira kwa yandi. Niho Nyishu, mama Nyishu arabwira Nyishu ati none Nyishu ubona kushira bigenda gute? Aho rero nawe Nyishu ikintu cyose cyaba yaraciga ko akavuga ati ni kubera iki mama imisi yose akunda kumbwira mbeshe. Arambwira ati mama ariko rero nubwo dukunda kubikora bijya binanyibaza ko atari vyiza, ntago ari vyiza kubera iki, kubera yuko twize ko kubesha ari icaha. Jewe rero nama nabeshe, none ushaka mama nzoje mu muriro? Mama arambwira ati oya nta muriro uzojamo nta na kimwe, erega mwana bisaba guca ubwenge, ahandi ko ndakwigisha guca ubwenge kugira ngo umenye ukuntu uzorakiza ubuzima bwawe. Nyishu usati gukiza ubuzima bwiwe, ati sawa reka rero nanje ntangure nige gukiza ubuzima bwanje. Nyishu aragiye ku ishuri, ariyumvira ati none ko mama imisi yose amahera barenza ko yajya wenyene, nta munsi mwarama n'ibihumbi 10 ngo anshorera ati Nyishu genda unwe n'ifana, imisi yose amahera yose ni waca yakoresha. Mbega nanje noca ndabigenza gute kugira ngo ajya amahera ahora ronka nanje ndayaronke? Uyo ni Nyishu wenyene ariko ariyumvira ikintu yokora kugira ngo ivyo bintu mama we ahora ronka nawe abironkeko. Nyishu acarataha aravuga ati mama kwishuri badutumye yuko atamuntu numwe azokwinjira adatanze amahera yo guterera ku nyubako y'ishuri. Na mahera ngahe ni 50, kandi ejo nta kuja kwishuri tutayafise. Okay, nyina wa Nyishu nago yarazi ko Nyishu ashobora kwimvira kubesha, kuko yavuga ati Nyishu ntabesha nukuri. Chavuga ati okay nda papa watahe turayamusaba. Se wa Nyishu atasha ambye ati baba tumye amafaranga 50 yo guterera inyubako, nta kibazo arayatanga. Nyishu atangura kugenda, aravuga ati ubu noneho ndaronsa amahera yo kuzandajya, uno musi nabesha ibi bisaba ntegure ikindi kintu cyo kubesha kugira ngo amahera azokwame arinjira. Akorokeye muri kantine, araguza imikate, araguze ivyayi, araguza amafana. Aho rero urazi ko umwana ari ku ishuri abafise abana bigana, abona kana kagakobwa ngako akaguriye ibintu vyose. Arakabwiye ati rero jewe burya nari naragukunze, urazi ubuguruguru bw'abana bakiri bato, umukobwa atoya ntigikunda. Arambwiye ati jewe nkunda icyo ushaka cyose nzokiguha. Ambwiye ati none Nyishu we ko nta kazi ufise, wompa icyo nshaka cyose gute? Aca kuri 20 muri ya mahera acaramuha. Wa mukobwa abonye 20 avuga ati erega vya bintu birakunda. Ati sawa reka ngende kuvyumvirako. Ati genda uvyumvire ko mbere je wanashaka nzogwa yandi 30. Nyishu aratashe muhira, aramubwiye mama badutumye igitabo cha matematike rero utagifise nta gushaka kwinjira mu ishuri, niko mwigisha wacu yavuze. Aravuga ati none ko baguma batuma mahera ni kubera iki? Niko biri none ibintu nuzi ko biguma bihinduka. Nyishu mama aravuga ati reka twende papa wawe atahe tuyimubwire. Sawa. Nyishu aragiye ku shuri, ntiyashika ku shuri acaragaruka. Aravuga ati mama baranyirukanye base ko ninjira mpaka ntwa mahera y'igitabo. Aravuga ati sawa nkagwa amahera y'ico gitabo, uze kunzana ico gitabo ndakirabe ico gitabo bagutumye ukuntu kimeze. Sawa. Nyishu bamuhaye ya mafaranga 30. Yasavye kubera iki? Kubera wa mukobwa aze kuyamuha. Aciruka no kuri wa mukobwa ati ngaya amafaranga nayaronse, urabona ko ndagukunda. Umukobwa ati ndemeye. Nyishu acagenda ku mugenzi we bigana, arambwiye ati razi rero ndagusavye ntize cya gitabo cya matematike ndagitware muhira mvuge yuko arico badutumye, hari ikintu shaka kwereka muhira. Sawa. Arakimutiza avuga ati mugabo rero ejo ndagikeneye. Aravuga ati nta kibazo gusa nuno munsi gusa ndacereka mama, hama ejo nzosha ndakiguha. Aramuhaye cya gitabo, Nyishu aragiye agitwaye aceretse mama. Mama arabona yuko Nyishu ari serieux. Sawa. Nyishu aragiye ku ishuri, ariko nubundi mu nyuma asubira kandi kubesha mama wiwe ati jewe baranyirukanye ku ishuri. Bakwirukanye kubera iki? Banyirukanye kubera amafaranga ya sport ntayo natwaye. Kuva ryari muri amafaranga ya sport Nyishu? Ubu nyene tugende ku ishuri, uyo mwigisha wawe ndamubaze impamvu aguma batuma amahera. Acagenda mushoreye no ku ishuri. Mwigisha bite ni sawa. None kubera iki muguma mutuma abana baca amahera? Mwibaza ko amahera tuyarima? Mwibaza ko amahera tugenda kuyamura ku biti? Havuga ati amahera yiki? Ubwa mbere mwamutumye Nyishu amahera
sinzi igitabo, ubwa kabiri sinzi inyubako. None ubu naho mu mutunya amahera kandi yikavuga ati ntani n'umunsi rimwe ndigera ntumana inyishu amahera y'igitabo cyangwa amahera y'inyubako. Ivyo sinzi ahantu nyishu vura mayobo yabikuye. Arabaza abandi banyeshuri ivyo bintu mwari mubizi? Oya, bose barahakana. Mama nyishu niwo gucatora nyishu no muhira. Arashavura, papa we waraza kubita umwana asanga mama nyishu yakubise umwana, asha umwana arigunze. Ambwiye ati vyagenze gute? Nyishu aravuga ati jewe vyose ni mama yabiteye. Imisosi yahora mbesha ndakubeshe yuko badutumye amahera atayo badutumye, yuko bangereje Minerva atayo bongereje. None umva je ariko sajyanje nanje nabimvuye ati kweri ki mama aguma yijyana amahera wenyene. Jewe ndamukorera umuti ariko wowe ntanyibuka basi anameze na makeya. Ndavuga nti rero ko namaze n'ubundi gukora icyacu kubesha, reka nanje ndabinyungu zanje nanje ncoreshe mu buryo bw'iwanje ko n'ubundi mama ndamukorera mugabo ntampereza. Mama nyishu ashara turikishararira, aravuga ati mugabo wanje nukuri mbabarira n'Imana imbabarire, burya byose nije nabiteye. Umwana namuteyemo imbuto mbi ariko sinari nzi yuko yoza kumpindukira, ahubwo bijya namushizemo bigahinduka inkoni ankubitisha na jewe. Sinari nzi yuko ndiko ndarera nabi nirerera jeje nyene ubwanje. Arasaba imbabazi umugabo aramubabarira, hama nanyisho aramubabarira, aramubuza yuko atari ibintu byo kubandanya akora. Bavuga ati amakosa yarabaye ariko twibagire ivyahise, nakarengwe ntibagira ntibana, kugira ngo tubandanye tubana mu bumwe no mu rukundo. Reka twibagire hama twikubita agashi duhinduke, aho vyase dukosore. Inkuru nyigisho no musi yariyo. Inyigisho dukura mu rero ni yahe? Bavyeyi mwebwe mureze abana, ni murere abana mubigisha indero nziza imwe izobabera inkoni nziza no mu buzima bamaze gukura muri kazoza. Umwana iyo umuhaye indero mbi ejo birakugarukako, nakarengurera nabi ugatukwa n'abakwe. Uko niko bigenda. Rero mwumvise uko nyishu ivyo vyose ayo makosa yose yaguyemo kubera ukuri mama we yamureze, indero mbi yamuhaye, ibintu yatumye amuteramo esprit mbi, mbese iza kuzana n'ivyamwa. Ikintu cyose umenyereje umwana kizana ivyamwa. Ikigira kabiri, hari n'abavyeyi bakunda kuvuga amajambo mabi, ukumva reka atuka umwana ngo uwe ngo wakirofawe, ngo wowe ngo ibiki n'ibiki, akarahira indahiro mbi umwana yumva. Wa mwana soza akagenda mu bandi avuga bijya nyene mama we ahora avuga cyangwa papa wiwe, atukaba abandi bana bijya nyene, arahira zandahiro ziye nyene abavyeyi barahira. Rero ukeneye kurera imboneza, gerageza kuba imboneza, ube akarorero keza ku mwana. Hari n'abavyeyi bakunda gushwana kujya kuntu zikomana mu mahembe, bagashwana bakagwana abana bumva babona. Canke hirya yejo uyo mwana niyagenda kubaka nawe nyene bizomushikira, uzosanga ya esprit yo guyishavu ryo hejuru, ya esprit yo kuvugira hejuru kujya nyene photocopy niko cyaye mugendera. Rero bavyeyi muri ko murankurikirana, mugerageze kurera abana mu ndero nziza, mubereke inzira ibereye bakwiye gucamo, kugira ngo ejo ureze neza uzuronka amatunda y'ivyamwa vyiza wareze bivuye ku mwana wawe. Ivyo rero mumenye yuko nta kintu nakimwe cijana, ni investissement mu mwana ububikije, kandi mu kubikura uronkana n'inyungu. Nawe ushobora kuba umuvyeyi, hari aho ushobora gusanga warakoze ikosa, nawe gushira muri commentaire. Ushobora kuba ufise n'impanuro wohereza abavyeyi bagenzi bawe, shira muri commentaire mutibagiye yuko turi kumwe namwe kandi tubakunda cyane, tubakunda abantu mudukurikirana, abantu mutera commentaire cyane gusumba abandi, abantu mukunda kwibonekeza yuko muri aba super fan ba Roy TV. Turababona kandi turabakunda, ni muri bwa bumwe Roy TV Burundi. Behind camera ni Zombie, abikora neza cyane mu kazi kiwe, reka tumutere intege kugira ngo abandanye akorana ishaka. Roy TV Burundi, Bella Shaka weekend. Ciao ciao.